ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatanu ni Igenekerezo rya 18 gitugutu umwaka w'2024 mu gatondo hitezwe ko hazokwa Kizoba rimwe n'ibicu bike hose mu gihugu cacu. Azoba hakanye gusumba handi, azoba ari imwaro, ibipimo vyaho vy'ubushuhe bizabigera kuri degrees Celsius 13. Ku muhingamo hitezwe imvura hose mu gihugu cacu. Ahazoba hashushe gusumba handi azoba ari mu ntara ya Cibitoke ni Bujumbura, aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri degrees Celsius 29. Mu gatondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:42 irenge igihe cy'isaha 12 ziburamwo iminota 7 z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatanu agaruki. Mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.